Imiduga ipakira abantu itabifitiye uruhusha iriko ituma abunguruza abantu n'ibintu biciye mu mategeko kwibarabara rya Bujumbura Bubanza iruhukira ku gituro ca Kotebu bahomba. Aha muri parking y'uwacu kari imodoka zitariya zikora affaire promenade zitariya iyo assurance turiya twebwe natwebwe muri assurance ya yasi numuriyo utanga umuriyoni bakaca bakugarura amahera 250 numva ni wa muriyoni twebwe abakiya turababura mugabo affaire promenade zikabapakira zikagenda ugiye kuvuga ngo bakubwira ni imodoka ni umukomiseri kanaka ngo nibakorako ngo imodoka ni umupolisi kanaka ni umusirikare kanaka ubure na obere mu ibarabara ngo redevance ni 100 ku mwaka wewe redevance yo nimba bamuca nashikana niyo nize sinzi ko bayiriya ba affaire promenade nico kibazo dufise ngaha kuri parking y'uwacu ni kuvuga harapakira bwo bw'amawishi ayo mawishi akapakira kagenda kandi tudahendanye turazi neza ko wishi nta autorisation de transport ishobora kuronka ni imodoka zidakora transport harapakira manoa mwese murabizi ni noa bakuye kuva depuis kubgabo ngo ntibatahura ukuntu iyo hagize abafatwa baca bagarukanwa haheze umwanya urume rumara bagasaba ko burenganurwa. Hari n'igihe barabagira ramfe bakazifata hagati y'umunsi umwe mugabo ku munsi ugira kabiri ukazobona zamaze guseseka kandi abajeje intwaro tubwiye tubasaba yuko ico kibazo bokidufashamo kuko natwe dufise ikibazo kabisa kurabona imodoka yawe nka yasi ashobora kwirwanga igakora ituri imwe ku munsi wafere promenade akagira amatura 3 amahera ashira mu mufuko ariba leta akatwibana twebwe cyane dusaba uberi ico kintu ikidufashemo kabisa. Ivyo biruko mu gihe ingendeshwa zose zunguruza abantu n'ibintu zitegerezwa kuba zifise ibiziranga hamwe n'impapuro kandi zikariha ikori nk'uko biri mu mategeko agenga amabarabara.